Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turi mu ndwi ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu, nongeye gufata kano kanya kugira ngo ndabasangize ijambo iciyumviro c'indwi. Rero muri no ndwi yacu ya gatatu nari numva mfise ijambo canke iciyumviro nifuza kubasangiza. Ico ciyumviro ariko je ndacita ijambo rivuga ngo mbega woba uzi ivyambere bikwiye gutangura ku buzima bw'umukristo. Numva ari kibazo ukwiye kwibaza canke mvuge ngo mu mutima numvise nshaka kugusangizamo kukubwira ngo urakeneye kumenya ivyambere nk'umukristo. Kurya ikintu cose yo gitanguye amari ibintu bitangura. Rero n'ubuzima bwacu nk'abana b'Imana, iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu aje kuri Yesu Kristo, arakeneye kumenya ivyambere bitangura muri runo rugendo rwiwe. Rero ino ndwi yacu ya gatatu numvise ngomba kubasangiza ngo ibintu bigize biri sense bikwiriye kumenywa n'umuntu agikizwa. Ati mbega nibiki nkeneye kumenya, nibiki nkeneye kumenya muri runo rugendo ntanguye. Rero ivyo bintu numva nshaka kubasangiza nakoresheje amajambo y'Imana dusanga mu gitabo candikiwe Abaheburayo igice ca 6 kuva ku murongo wa mbere n'umurongo wa 2. Ni ijambo ry'Imana ritwereka ivyambere uyu mwanditsi ariko arandikira aba bantu bari barakijijwe, bari Abayuda, abandikira babwira ko batari bakwiye kubandanya babwirwa ivyambere vy'urufatiro, kuko bari barabwiwe amajambo y'Imana menshi. Arababwira ngo aho mwari mugeze mwari mukeneye kurya ivyo kurya vy'abantu bakuze. Rero ariko akagaruka akababwira ngo bivanye naho mugeze uko tubabona ngo muracakeneye ko tubabwira ivyambere. Ndashaka kubasangiza amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 2. Haravuga ngo nuko rero turengana ivyambere vya Kristo, twigira imbere dushike ku vyo gutunganywa gose, ntidusubire gushiraho itanguriro nkuko mu vyumva. Aravuze ngo ntidusubire gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa vy'imfagusa no kwizera Imana, no kwigisha ivyo kubatizwa, ivyo kurambikwa ko ibiganza, ivyo kuzuka ko abapfuye, n'ivyo gutsindwa n'urubanza kwibihe bidashira. Urumva ko ababwiye ngo nuko ngo turengere ivyambere, twigira imbere kugira ngo, aravuga ngo dushike ku vyo gutunganywa gose. Ariko arabakabura ababwira ngo murakeneye gushika ku vyo gutunganywa gose. Ni kuvuga ngo umuntu uko akizwa, uko agenda arakura, niko agenda arakenera ibindi bintu bimushikana ahantu ho gutunganywa gose. Ariko aca ababwira ikintu ngo ntidusubire gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa vy'imfagusa. Arababwiye ngo hari itanguriro, iryo tanguriro naryo ni iryahe? Kwihana ibikorwa vy'imfagusa. Ni kuvuga ngo ikintu ca mbere umuntu akeneye kumenya iyo aje kuri Yesu nuko arakeneye kwihana ibikorwa vy'imfagusa. Kwihana ni ijambo rivuga ngo gufata ingingo yo guheba ibintu bimwe ugakora ibindi. Ni kuvuga ngo rero iyo tuvuze kwihana ibikorwa vy'imfagusa, ni kuvuga ngo kwihana ibikorwa atakimazi bifise, ari byo vyaha. Aho nyimba umuntu yaje kuri Yesu Kristo abwirwa ngo iki ni kibi, kubesha ni kibi, kwiba ni bibi, kuzangeso mbi ahora agiramo akabwirwa ngo ibi ni bibi. Canke hageze bivanye n'ingene yaje kuri Kristo, ingene nivyo yahora bayimo, akanabwirwa rimwe rimwe ibintu bijanye n'ingene akwiye kuvuga, kwifata, kwambara. Ivyo ni ibintu vy'urufatiro, ni ibintu ngo vya mbere akwiye kubwirwa. Mugabe ikindi akeneye kubwirwa ngo no kwizera Imana. Uku kwizera Imana si ukwizera Imana nk'uko dukunze kuvyumva, aho abantu benshi bavuga ngo ndizera Imana, ariko naho umuntu yizera ko Imana imukunda, Imana imwitwararitse, kandi Imana imwitayeho. Ni kuvuga ngo arakeneye kubwirwa ngo Imana irakuzi, Imana irakwitayeho. Bakavuga kandi ngo hamwe ngo no kwigishwa ivyo kubatizwa. Uyu mwanditsi yanditse kino gitabo c'Abaheburayo ariko aravuga kino kintu cyo kubatizwa yari ibintu bitandukanye. Hariho bivanye n'ivyo mu isezerano rya kera, hakabaho umubatizo wa Yohana, ariko hariho n'undi mubatizo ukurikira kuva Yesu amaze gupfa akazuka agasubira mu ijuru, ari wo mubatizo ukogwa n'ababa bamwizeye. Nico gituma aravuga ngo ibi bintu ntidukeneye kongera kubivuga, ibi ni vyo kubwira abantu bagikizwa, abantu bakiza kuri Yesu Kristo. Nuno munsi biratangaje ingene rimwe rimwe ushobora gusanga umuntu yarakijijwe ariko hageze ikintu cyo kubatizwa akumva kumenga ntiyogikora, akumva kumenga hari intambanye. Ariko unyemerere ndakubwira uri kuradukurikirana, ndakubwire ngo ivyo kubatizwa ni ivy'urufatiro, ni ivyambere, ni vyo umwana w'Imana wese akeneye gukora. Iyo umuntu yizeye Yesu Kristo arakeneye kubatizwa. Nico gituma Yesu yavuze ngo uwuzonyizera akabatizwa uyo ngo azokizwa. Ni kuvuga ngo ibi ni ibintu vy'ibanze. Iyo umuntu
ahejeje kwizera Yesu igice gikurikira nuko aca batizwa, kuko habatizwa uwizeye. Hanyuma aravuga ikindi kintu ngo ivyo kurambikwa ko ibiganza, ni kuvuga ngo kuva mu isezerano rya kera turabonaho Imana yabwira umuntu arambike ko ibiganza abandi kugira ngo abasengere, no mu isezerano rishasha turabibona biba, ariko no mwanditsi arabibukije ngo kubabwira ivyo kurambika ko ibiganza ngo ni ivy'urufatiro. Ibi ni ibintu byo novuga ngo vy'abizera, kubera na Yesu yarabivuze ariko arasubira mu ijana avuga ngo ngibi bizoherekeza abazoba banyizeye. Yaravuze ngo bazorambika ibiganza ku bagwayi hanyuma bakire. Ntiyavuze ngo abakozi b'Imana bakomeye, ariko yaravuze ngo uwunyizera wese. Ni kuvuga ngo ibi ni ibintu vy'urufatiro, si ibintu vyigishwa ngo abantu bakuze mu gakiza, ariko ibi ni ibintu vyibanze. Aranavuga ku bijanye n'ivyo kuzuka ko bapfuye, ku bijanye n'ivy'urubanza rw'ibihe bitazoshira. Ni kuvuga ngo iyo umuntu akiza kuri Yesu Kristo arakeneye kubwirwa ngo inyuma ya buno buzima hariho ubundi buzima. Arakeneye kubwirwa ngo naho uri muri inosi hariho ubundi buzima buzoza inyuma y'urupfu. Ni kuvuga ngo abwirwa ngo ubuzima bwacu ntibuherera ngaha kuri inosi, ariko hejuru y'ivyo arakeneye no kubwirwa ivy'urubanza, gucirirwaho amateka. Ni kuvuga ngo ca gihano kizoba ku muntu azoba atarizeye Yesu Kristo, aho azotandukana n'Imana ibihe vyose. Rero muri ino ndwi nari numva ashaka kugusangiza ngo urakeneye kumenya ivya mbere. Nimba ariho ugikizwa, nagomba ndakubwire ngo ibi nivyo vya mbere ukeneye kumenya. Urakeneye kwizera Imana, urakeneye kubatizwa, urakeneye nyimba hari umuntu umva wosengera urashobora kumusengera. Ni kuvuga ngo ibi ni ivyibanze. Rero nivyo nari nifuza kugusangiza ino ndwi yacu ya gatatu yo muri kuno kwezi kwa gatatu, umenye ngo ibi nivyo vya mbere ukeneye kumenya. Nyimba hariho ikintu wumva wari ufise ko nk'amakenga ushaka kuyumvira, urashobora kubandanya uvyumvira ko, ariko ukurikizanije ijambo ry'Imana rivuga. Imana iguhezagire, ndakwipfurije indwi nziza. Umwami Yesu wacu azabane nawe mu vyo uzoba urimo vyose.